Yes, katonye tubifurize kuguma kugubwa neza bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana rero turagarutse kugira ngo tubageze amakuru muri ano masaha nimugoroba. Murabizi dukubita tubangura, ariko bwana Karimba Aimable ari kuri kamera. Karimba Aimable meze neza? Meze neza, ndashima Imana Moses, kandi nongera gusuza abakunzi bacu bo kuri Duniani Kote TV. Tugatse rero hano mu kitwa updates na makuru abadasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi Moses bikomeje kugenda bigaragara, ariko cyane twebwe twiyemeje kwibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho dufite abantu benshi badusangiza ku makuru yego cyane ayandi yo hagati muri societe civile, baba kutubwira ko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no gukomera cyane. Yes, mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu byakomeye, by'umwihariko ku kibuga cy'indege kabisa. Aha hantu haraza guca uwambaye. Ni ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Mike Ndadaye International Airport. Byacyo byamaze kuba bibagatira nzamba. Icyitwa system zo ku kibuga cy'indege y'ama CCTV camera yongeye kuva mu kanya gato gashize, ndetse hari amakuru menshi cyane arimo agenda aturuka muri CNDD FDD. Bwana Karimba Aimable tugiye kuba dukomozaho, ariko mbere yo kugira ngo tubyinjiremo banza unyakirire cyangwa se unsurize abantu baba badukumbuye badukurikira bari hirya no hino. Bibutsa ko twanatangiye ukwezi gushya, turi ku itariki ya mbere y'ukwa 11, ariko banza unsurize abantu badukurikira, by'umwihariko dugiye twinjira mu kintu tw'ingingo z'ingenzi. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, ndetse kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yabo. Turasuza abari mu mujyi wa Kigali, kodesha Porcos Saliyuti, turabashuje cyane kandi tubifurije kumererwa neza. Ni mu gihe kandi dusuza n'abandi badukurikira bari hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, badukurikira bari Tanzania, badukurikira bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, badukurikira bari Uganda, ndetse kandi hanze ya Afurika y'Iburasirazuba ni benshi. Twavuga South Africa, twavuga Malawi, Zimbabwe n'ahandi hatandukanye. Ariko turanasuza abari ku mugabane Burayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariyo, hari abari muri Aziya. Twabashuje cyane mu bice byinshi bitandukanye. Twongeye kwifuriza kumererwa neza, ndetse kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni icyitwa update rero Moses tuzanye nyinshi cyane, kandi navuga yuko ari update zimwe muri zo ziteye agahinda, ariko nanone navuga yuko ari n'izindi update tuzanye zije gutanga ituze ku baturage batuye mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa na diaspora y'igihugu cy'u Burundi, yaba ari diaspora yagiye kubw'ubushake cyangwa se kubw'ibibazo byagiye bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, bagahungira mu bihugu byinshi bitandukanye. Ariko turababwira yuko rwose mu gihugu cy'u Burundi ho ibintu bikomeje kuzamba, ndetse kandi bikomera cyane, ariko hakaba hari n'ibindi biri kugaragara ko biri guhinduka. Ese ni ibihe biri guhinduka? Ni ibihe biri kuzamba? Byose tubizanye hano. Yes, ni ukuvuga ngo Bwana Karimba Aimable kugeza amagingo ya hari amakuru arimo aturuka by'umwihariko hano Gitega, Bujumbura, ndetse no ku kibuga cy'indege. Ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane tugiye kuba twinjiramo. Ngira ngo mu minsi itambutse nibwo uwitwa General Neva yageragejwe kudeta, ariko iza kuburizwamo mu munota wa nyuma. Uyu mugabo aza kujya muri koma nyuma y'ibintu bidasanzwe byari bigiye kumukorerwa, ndetse benshi banavugaga yuko ibye bishobora kuba biri ahabi cyane. Nyuma gato rero Bwana Karimba Aimable ibintu byakomeje kuzamba mu gihugu cy'u Burundi, ariko ni bimwe mu bintu biri kuba mu ibanga rikomeye. Ni abanyapolitike bakomeye cyane bari mu mugambi n'ubundi wo guhirika ubutegetsi. Ntabwo bashaka yuko binjira mu mwaka wa 2027 uwitwa General Neva akiyoboye igihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura rero mu kanya gato habayeho kurasana, ariko hakoreshejwe imbunda ziri silencer zidashobora kumvikana, cyangwa se urusaku rw'imbunda rushobora kumvikana. Nyumvise ari mu makuru harambwiye ngo ni ukwisubiramo kwa FDLB, nyuma yuko bagerageje kongera gutangira gukorana na FDL mu buryo bugaragara cyangwa bwimbitse. Ngo hari umwe mu basirikare ba FDLB batabyumvishe neza. Hari amakuru numvishe ngo Leta itabara ishobora kuba yinjiye cyangwa mu 23, ntawamenya ibyo ari byo, ariko byanga bikunda n'ubundi amakuru ya nyayo ngenda yazanye rwose, dore ngaya ari kuri page nyafite indani ya ndani. Yes, tugiye kuba tuginjiramo by'umwihariko turagaruka ubwo muri CNDD FDD turebe uko bihagaze, umwuka mu burimo. Turaza kuba dusimbukira by'umwihariko Gitega turebe ibintu bitifashe neza. Ni igice cy'abayobozi ariko navuga yuko kirimo umwuka mubi. Turaza kugaruka ku by'uwitwa Bunyoni hano mu gihugu cy'u Burundi, binavugwa ko ari mu bantu by'umwihariko bashobora kugora Neva bikomeye cyane, nubwo nawe asa nk'umuntu utameze neza, ariko abamukurikirana bya hafi
aribo bafite neva mu biganza perezida w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege tubabwira uko situation ihagaze. Ni ikibuga cy'indege dushobora kumva isa n'isati kiri control na Red Tabara. Abenshi baravuga ati nama 23 yamaze kugera i Bujumbura, mbega benshi bari kugenda bavuga byinshi, urumva hari kwibaza byinshi. Turaza kugaruka ku kijyanye n'abasirikare benshi bamaze kongerwa mu mujyi wa Bujumbura, ukaba ari umujyi urimo urongerwamo abasirikare kubw'impamvu z'umutekano muke ndetse na Gitega muri rusange. Bwana Karimba Aimable mu buryo bwirukanse cyane, ni ingingo nke z'ingenzi tugiye kugarukamo, n'amabariyeri arimo aragenda ashyirwa za Ruyigi, za Cibitoki, bariyeri ziringi kuba ari nyinshi. Byose tugiye kuba tubikomozaho. Benshi batise biramutse bizambye General Neva yahungire ko mu gihugu cya Tanzania bitifashe neza, mbega ibintu byamaze kuba bicangana kugeza amaginga. Bwana Karimba Aimable twirukanse cyane, amasasu menshi mu kanya gataravuze, benshi baravuga ati ni mama 23, abandi bati ni Red Tabara, nubwo yari amasasu ya silencer rikakomerekemo abasirikare batagira ingano, biravugwa ko ari n'abakomeye baguyemo kugeza amaginga ya. Ese ibi bintu biri kuba mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu bishobora kuza kugira izengaruka ku basivile, ni ibintu bishobora kuza kugira izengaruka ku buyobozi buri ku butegetsi? Ingaruka z'amasasu nta kindi ni urupfu, kandi iyo umuntu agiye gupfa ahera gupfa mu mutwe. Buri muntu iyo wamwishe mu mutwe birutwa no kumwica akava ku isi. Banga abaturage mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo cyane bivuga yuko ubwoko bumwe ngiye ntajya kuvuga nonaha aho nicara muri studio. Ni ukuvuga mu gihugu cy'u Burundi mbere na mbere abaturage benshi bamaze kubica babicishije icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramo. Yego, biragenda biba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Ariko urupfu rukomeye cyane rugiye guturuka cyane ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, uvuga ngo niba urusaku rw'amasasu rwatangiye kuvuga Bujumbura, niba urusaku rw'amasasu rwatangiye kuvuga mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, birumvikana yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi batangiye kwikanga yuko igihugu cyabo kigiye aharindimuka. Uwakoraga ibikorwa bibyarira inyungu igihugu cy'u Burundi arakora avuga ati reka nkore ndebe yuko narya akigihe gitoya, uhasanga mu gitondo ntari buramuke birangiye. Urumva yuko mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cya mbere biri buze gutera, biraza kugira ingaruka ku ruhande rwa societe civile ubwayo, ariko nanone bize no kugira ingaruka ku ruhande rwa guverinoma, kuko umuturage ntabwo ari bukore afite intego yo kwiyubaka muri bwa buryo bugaragara. Niba yari afite intego yo kwidevelopa mu buryo bwo kubaka wenda umuryango, abana bige, yubake amazu meza, agure mu modoka meza, ateze igihugu cy'u Burundi imbere, imisoro yiyongere, ibyo biraza kuba ntabyo. Arakora avuga ati ngiye reka nkore nibonera y'ubugari, nibonera y'umuceri, nibonera y'ibirayi, nirire. None urusaku rw'amasasu uri kuvuga FDN bikomeje kwijandika mu ntambara za hato na hato zitanayireba, bishobora kuduteza n'akaga, ugasanga mu gitondo twisanze ubuzima bwacu bwarangiye. Nicyo kibazo rero ubona ko abaturage b'igihugu cy'u Burundi, n'impamvu ubona bavuga bati ubukene bwateye intera mu yindi buragenda bwiyongera. Ikibazo ni uko abaturage b'igihugu cy'u Burundi ntabwo bari gukorera ku ntego cyane. Impamvu rero abaturage b'igihugu cy'u Burundi badakorera ku ntego ni uko bafite ubwoba, bitewe n'uko perezida wabo ndetse na guverinoma yabo yamaze gusa naho yijandika mu bintu bidafite inyungu cyane ku ruhande rwa societe civile, ahubwo bifitiye inyungu cyane uruhande rumwe bakareka urundi, na cya kintu cyitwa ingengabitekerezo bivuga yuko ikomeje kugenda yiyongera mu busesenguzi. Abaturage b'igihugu cy'u Burundi, abatuye za Cibitoki barabikubwira, abatuye mu bice bitandukanye hano za Makamba arakuganiza akakubwira uti mu gihugu cy'u Burundi uretse ingengabitekerezo y'ivanguramuko, ivanguraturere, ivanguramuryango, ibintu nk'ibyo nta kindi kintu kiri gukora, ndetse kandi n'umutekano mukeya ukomeje kugenda wiyongera, cyane cyane n'imbonerakoze ziri gutungwa agatoki umunsi ku munsi. Yego, tukeye na kwacu umuvandimwe kugira ngo nawe agire ibyo atubwira. Ndabona yamaze gukomanga, yamaze kugera muri studio, kuko nawe batuzaniye ubusesenguzi. Bwana Karimba Aimable, turagira ngo tugaruke gato ku kijyanye na CNDD-FDD irimo iragaragara hano, by'umwihariko itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byo byayo ntibishobora kuza gutuma basubiranamo bigatuma biba bibi cyane? Kuvuga CNDD-FDD kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icya mbere ni intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama, hariya mu bice bya Mikenke, bifuza ko bokwigarurira kandi ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe.
kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigaha n'agasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi ca kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje, nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Po igira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro, kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cane cane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose, cane cane Uvira, birya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo, cane cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda, akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ko u Rwanda rukontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo nokontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo vya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo vyiwe, ya ngengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Ica kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni naco nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari inyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu vya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'u Burundi. Urumva rero bice bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo, bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi ca kabiri mbona
nacyo nyine gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nibyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23 ariko ukabona yuko hariho igice cy'abanyamurenge bari muri Twigwaneho bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23 ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN sinibuka izina ryayo ariko Twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23 nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bari abatwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngirobye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa burondegwa buhigwa kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanira koze yabo bayumvikanishe neza bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cyane cyane narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23 ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi ariko kuba bokuraho ico gihome ako kantu katameze neza hagati ya M23 na Twigwaneho bakagira igisirikare kimwe gifite komande mimwe kuko sinzi yuko Twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya Mayimayi mu gihe bashobora kuyitera kandi ubona neza yuko Twigwaneho itari bien intégré muri AFC M23 kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi cya kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza yenda bamwe bakabatererana ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi bagira ibigwanishwa byinshi bagira imbaraga zidasanzwe ubwirinzi ingamba z'ubwirinzi ibikoresho bitari bimwe kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri Twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi kazitsinda ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira iya bice bya Baraka bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFC M23
kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamulenge. Ikindi naco nimba aho ibiganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko ico bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFC M23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi ca kabiri no kumenya yuko burya mu banyamulenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyene imipaka itaracirwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamulenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko ndavuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko vyahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye kuba bifuza buri munsi. Arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi, kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarinjiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamulenge. Noneho bigasaba yuko ahantu cyane cyane abo muri twigwaneho habera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga ababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki, baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi
bwa leta ya Kongo kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo rero ntibutangazwa nuko ibyo bitero canke urwo rwango rushobora kuba bako nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze nta mbabazi babafitiye nta kigongwe babafitiye n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu y'amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi ico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira nta muntu azobaha iteka nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi bakahakontorora bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo hanyuma ngarutse ku biganiro ndayishimiye asaba erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira nderiya migwi ya P5 kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR imigwi ya P5 ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa nuko azi uko Ubufaransa bwahetse abo bagenosidere bukaba bukibahishije bukaba bukibagwanirira bukaba bukibashigikira cane nk'Ububirigi murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi mu bice bitarimwe byo muri Kongo gushigikira izo ngabo za FDLR rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi mu Bufaransa noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abagenosidere yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi naho ibyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo nibaza ko babigerageje kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi rero ibyo kurasa i Kigali bo barabigerageje sinzi akantu gashasha Ndayishimiye yo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko byanze byane byo guhanahana abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abagenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva mu gihe buri yerega Tshisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana
ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya, ariko niyumvira yuko ibiganiro ataco bishobora gushikako, ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo, hanyuma ico kibazo kirengane, habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23, twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya, hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwaneho bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu, kuko harimwo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo vya jenoside. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi, Nord Kivu yose za Walikale zaye bakagombora hose, noneho rero muri biriya bindi bice bibamwo ayandi moko ataca abangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo vya jenoside, noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitonda bakaganira na leta ya Kongo, ariko mu gihe ibice birimwo izo nkewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano. Niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira